Mwaramutse. Uno musi naho turabire hamwe insiguro ya Seuil de Rentabilité, ikigereranyo gifasha kuraba uko ubutunzi bw'ishirahamwe bwifashe. Seuil de Rentabilité ni urugero rw'amafaranga ishirahamwe ritegerezwa gushikako mu kudandaza kugira ngo rishobore kuriha ivyo rikoresha vyose. Iyo amafaranga yinjira ari munsi yayo rikoresha, ishirahamwe rirahomba. Iyo arenze ayo rikoresha, ishirahamwe rica ritangura kuronka inyungu. Nk'akarorero, dufate ko ishirahamwe rikoresha imiliyoni zitanze amafaranga y'amarundi ku kwezi mu kuriha abakozi, ikori, gukota inzu, kuriha ibikoresho n'ibindi vyankenerwa. Ivyo bisigura ko ritegerezwa kwinjiza n'imiburiburi imiliyoni 5 kugira ntirihombe. Iyo niyo bita Seuil de Rentabilité. Iyo amafaranga yinjira arenze izo miliyoni 5, ishirahamwe rica ritangura kunguka. Kumenya Seuil de Rentabilité birafasha ishirahamwe kumenya amafaranga rikwiye kwinjiza kugira ngo ibikorwa vyayo bibandanye neza. Birafasha kandi gufata ingingo nziza mu gutunganya ibiciro, kugabanya amafaranga akoreshwa no gutegura imigambi y'iterambere. Ubutaha tuzorabira hamwe insiguro ya ratio nico ifasha mw'ishirahamwe. Murakoze naho ubutaha.